uyu munsi n'umunsi w'intibagiranwa hano muri iyi ntara ya Mwaro. So bwa mbere ndahaje kandi si n'ubwa nyuma, ariko n'umunsi udasa n'iyindi muri iyi ntara, kuko mwamperuka mu mugambwe CNDD-FDD ntarahindurirwa amateka. None rero kubera iyo Mana yaturinze ikadufasha tugashika no kuri uyu munsi, ikavugira mu bagumyabanga bakavuga ururimi rumwe bakabona uwo bagwiye kwizera yobaje imbere, nagomba tubanze tuyikengurukire mu kuyikomera amashi menshi cyane. Nagira ntangura ubwa mbere gukengurukira mwebwe mwese abanyamwaro n'abatumire banyu, kuko mwasidukanye n'iyonka muje kumviriza imigabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD izaniye abarundi kugira ngo izirangurwe muri iki kiringo kiza c'imyaka 7. Iri koraniro ry'uno munsi rirabaye kugira ngo abanyamwaro mwese mwiyumvire. Abagumyabanga nta kigoye kirimo, kuko twama turiko turigisha nyakarangamutima, aho tuvuga yuko ata kindi kituraje ishinga atari uko mu Burundi hoba leta ishingiye ku mategeko, inzego zitorerwa n'abene gihugu, umurundi agatunganirwa mu biwe no mu vyiwe. Nta kindi kiraje ishinga umugambwe CNDD-FDD atari uko tuzoruhuka tubonye abarundi bose baroraniwe muri iki gihugu cacu ciza Imana yaduhaye. Nico gituma rero iyi migambi itaje kubwirwa abagumyabanga gusa, ahubwo tugomba kuyimenyesha cyane cyane abo tudasangiye imigambwe, kuko amatora araba abarundi bose. Ntiduhave twihenda, amatora araza kugira ngo imigambwe ishire imbere abahiganwa ndetse n'abigenga nabo nyene baronye akaryo ko guhiganwa, ariko n'abarundi batora. Ntihagire uzosubira kubesha imbere yuko uba umunywanyi w'umugambwe ubura umurundi. Umurundi wese aba mu mugambwe atawubamwo ahamagarirwa kwitorera indongozi zirongora igihugu, kuko hari abahora bavyihendako. Iyo abonye afise abanywanyi benshi akazana imigambi abarundi badakunda, akabona abanywanyi ntibamutoye, akunda guca avuga ngo banyivye. Ntawakwivye, kuko abanywanyi bawe si itunga ryawe utwara mu mufuko. N'abarundi iyo badashimishijwe n'imigambi izanywe n'umugambwe munaka, baratora uwazanye imigambi myiza. Uwo rero batoye ntaba yivye, kuko n'abarundi baba batoye. Nico gituma rero ngaha ndiko ndavuga mbwira abarundi bose, kuko imigambi tubazaniye nizoteza imbere igihugu ata numwe avuyemwo. Uno munsi twazindukiye Mwaro, nkuko tuzoja no mu zindi ntara. Ngaha Mwaro ndabizi yuko hari ingorane nyinshi, imburano nyinshi zifatiye ku matongo, kuko ndazi yuko hari n'igihe aho gusaba ibarabara mwasavye sentare, hajya bica vyerekana yuko haba hari amatati menshi mu bene gihugu. Nico gituma ngaha Mwaro n'ugukomeza cyane ubutungane kugira ngo ntihagire n'umwe hagira umuhonyera ku gakanu. Turumvise kugira ngo umurundi yumve ko atunganiwe, akarenga turakagwanya tukazana leta mvyeyi. Muhava murindira iyindi migambi kandi ariyo nyene ndiko ndababwira. Erega nibi nyene ndabazaniye, ndabibasigurira neza kugira ngo umuntu yumve ko atunganiwe. Tugiye gukora gushikaho tubona yuko n'ukurenganije ufise nawe aho wungururiza, kuko nta mukurabura mukuru we. Ntuzovuge ngo musikanteri yakurenganije kandi izo ndongozi nazo zititaho abo zirongoye, biba vyerekana ko zititaho umutekano. None rero ivyo vyose tugiye kubihagurukira kugira umuntu yumve ko atunze.
atunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Naho nyene twarabonye ingorane zikunda gushika. Nta muntu afise inzara mu nda azokwiga avuga ko atunze. Muze murabe n'abafise imiduga bafise amagorofa, iyo hageze saa sita ubona ariko ariruka jahe agenda kurabira ivyo umuboyi yakoze muhiriwe. Nico gituma icambere kugira ngo umuntu abone ko ariho ashobora gukora, dutegerezwa kurwanya inzara twivuye inyuma kandi gufungura. Tuzohemuka tubonye umwenegihugu mu Burundi afungura kuko bikwiye, kuko hakora mu nda. Ubwo rugamba murazi ko twarutanguye, murabizi kandi ngaha antu mwigishwa narakurikiranye sanga mwaciye muva hasi murakora. Ubu rero tujya dutangure rero, hajya twari tukiri mu mwimenyerezo. Turi kuba kwenye mazoezo bwana, hajya twari mu mwimenyerezo. Ubu rero tujya dutangure rero turwana urugamba rwo kurwanya inzara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuyituze, tuyigwanye gose, kugira ngo umuntu amenye ko atunze icyo umubonerako. Murumva ko aba yariye. Icya kabiri, abafise amagara meza, ukamubona ko ahagaze ari umuntu. Hari abazi ngo umuntu kuvuga ko avuye ko atunze bagira amamiliyoni menshi muri banki, ihibambewe. Umuntu afungura neza, akagira amagara meza, akagira haba heza, abana biwe bakaja kw'ishure, akumva ko bisa umuneza akeneye kuramutsa umuntu akaja kumuramutsa, akongera akagira utwo yiha ntapfe yifuza. Uwo muntu azoba atunze. Mwumvise ari amahera arimwo. None urose ivyo amahera we yakoresha iko yaguhaho. Ubu rero tugira turabe kugira ngo dutunge, niyo migambi ndabazani. Amagara ubwa mbere dutegereza kubona umurundi niyo amagara mukitse aronkaho yivuriza akavunitse. Ni muri iyo ntumbero twifuza neza kandi turabona ko bishoboka mu migambi nuko ikomine yose itegereza kuronka ibitaro. Nababwiye ko nazungurutse Burundi bwose kugira ndabe yuko ibishoboka, kubera bene gihugu bararira. Ugasanga nk'umwene gihugu yagwaye abakure cyane ya komine, kure cyane y'ibitaro, ugasanga biramuhanze. Ahangira ngo muri Kayoko mucavuga ngo twebwe turafise. Murafise nivyo. Nandava bacavuga ngo barafise, murafise nivyo. Ikomini dafise bucironka, kuko murazi gituma nukugira ngo ikomine yose izibifise rusehabaniha, kugira ngo nuwofatwa agakikwa n'amagara mw'ijoro, iyo rusehabaniha igenda imutori mujane hagufi ku bitaro vya hagufi. Nico gituma ku mutumba wose rutegereza kuhashira itabariro ry'abagwaye ku mutumba wose. Twaramaze gufata ku mutumba ari wo mushinge w'iterambere. Nico gituma twafashe ingingo yuko umutumba wose amakoperative yiyubaka mu makoperative, hanyuma leta icisahiriza mu makoperative. Hajya mwabonye leta rero yatanguye gutanga miliyoni 10, hari n'ubu camuronka yandiga. Mwari muzi ko vyaheze nuwa yandi ucaza. Hatutarudi nyuma, lazima tusonge mbele. Tuva mu bwiza tuja mu bundi. No kuva ku mutumba hatereza kuba hari ujejwe amagara y'abantu. Uwo ni wazoca atabaza kuri vya bitaro vya komine Rusehabani bigakiza ikamutora. Murumva ko vyoroshe cyane. Hanyuma ku komine babonye bigoye bazoheza bungururize kuri vya bitaro musanzwe muzi vya district. Hanyuma ibitaro vya district kuko vyo birama komine menshi, dutaye dushike no ku bitaro vy'intara no ku bitaro vy'igihugu, bimwe byose birushanya ubushobozi. Gushika tuzoshika
ku bitaro bimwe hamwe muramubona abarundi baja kwivuza hanze twivuriza hanyene. None ndababwiye yuko muri Kenya ariho hari abantu b'incabwenge kurusha abandi, rufise abaganga bakwiye b'incabwenge, kandi murazi yuko henshi yuko ngaho Imwaro bama bariko barandirira iminsi yose. Nagira ndababwire ko amarira yanyu nayumvise, abanyendava hariya muri zone Ndava, amarira yanyu nayumvise, ikibazo c'amazi cakemutse. Mbere mweho nagira ndababwire yuko nta mezi atandatu azohera ubu nyene guhera uno munsi harura, nta mezi atandatu azohera mutabanya amazi mu mpanuka, kuko mwararize ndavyumva. Aho azova twaramaze kuharaba, hari amazi menshi, kuyaduza naho umuti twarawutoye. Murazi vyari vyaratunaniye, twari twananiwe n'ingene amazi aduga hejuru, none uwo muti twarawutoye. Ikibazo c'amazi ubu abahora bavuga ngo dukeneye imoteri, twaratoye umuti, ubu ntibigikeneye imoteri. Mperuka gukora icigwa cavyo, kandi amazi narayadugije ku metero 80 hejuru, ata muyaga nkuba dukoresheje, ata gitoro dukoresheje. Umuti waratowe rero. Ibi ndabibwiye no mu Burundi bwose aho abahora bafise ico kibazo kiraheze. Uvuga muti kuva ubu turatangaye Rwanda n'ubukene. Ntimurindire itariki 20 aha twabadutse, reko mwemeye kuntora. Kama turazogera turi ku kivi. Ubu rero nico tumara nagira ndabatume ikomine ku ikomine, izone ku izone, umutumba ku mutumba, agacimbiri ku gacimbiri, nyumba kumi kuri nyumba kumi, umuryango ku muryango, inzu ku nzu, umuntu ku muntu. Tubigisha imigambi kugira ngo urugamba ntagire n'umwe azosigara inyuma, kugira ngo Burundi twerekane ko twikukiye koko, turwane n'umwasi yitwa umukene gushika tumutsinde. CNDD ramba, CNDD komera, abagumya banga komera, abakenya rugamba kayazigume, imbonera kure shirira kubikorwa. Abarundi mwese ramba, abarundi mwese rwanya ubukene. Uko rugamba runagira ndababwire ko turutsinze. Harya umuntu yatanguye abashitse, tugitangura kurondera intwaro y'abenegihugu, murazire vyatugoye. Twarara Rubunda, turagwara kwashi, turara mu Bisaka, mugabo twarabishitseko. None ga yemwe urugamba tuzogwana twirarira muhiri wacu, twinywera akarengwe, twikura kuya. Uko rugamba ruzotunanira ga yemwe. Ntagire mugabo ibidusamaza, ntimusamazwe n'amacakubiri afatiye kubitagira mvura, ntimusamazwe n'ivyo ngo nakari mu mugambo ucanke uriya, ngo nakari mu idini ricanke ririya. Imana Barundi twese twaramaze kuyishira imbere mu gutora ibwirizwa shingiro, aho umukuru w'igihugu azobanza kwishikana imbere y'Imana imbere yuko atangura amabanga. Erega n'abarundi bose hajya babishikanye. Nico gituma rero twebwe atabwoba, turi kumwe twese, intsinzi birashoboka. Turi kumwe twese, intsinzi ni turi kumwe n'Imana, tukaba kumwe n'abenegihugu bose, birashoboka. Nico gituma rero tuzokwama imisi yose tuninahaza iyo Mana yo yadushikanye ngaha. Murakoze rero, Imana ihezagire mwese. Abanyamwaro oye! Tuzobura turiko turagira kwa kundi dutamba intsinzi, dutanguye urugamba. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.